Tito igice cya gatatu ku murongo wa kane. Tito gatatu umurongo wa kane turahagurukira ivyo muri Tito igice cya gatatu umurongo wa kane. La bonté de Dieu, notre sauveur, ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka, iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze, ariko nk'uko imbabazi zayo ziri idukirisha ukozwa kuzana ukubyagwa bwa kabiri, ikadukirisha guhindurwa basha na mpwemu yera, uwo yaducuncuburiye ko ku bwa Yesu Kristo umukiza wacu. Umurongo w'indwi, kugira ngo dutsindanishirizwe n'ubuntu bwayo, selon notre espérance, héritier, duce tuba abaragwa b'ubugingo budashira nk'uko ibyizigiro byacu biri. Turasenga. Père Céleste, Data uri mu ijuru, turagushimira n'imitima yacu yose ko gisomwe gicika ibifatika by'ukuri by'Imana. Tu nous as sauvés, waradukijije, nous t'en remercions. Turabigushimira. Tu nous as graciés, watugiriye ubuntu, tu nous as donné la vie éternelle. waduhaye ubugingo budashira. Seigneur, fais-nous comprendre Mwami, uduhe gutahura yuko ce que tu as fait, ibyo wakoze byose validité éternelle, bifise agaciro k'ibihe bidashira, ko bidashoboka ko bihinduka. Mana yizigirwa, twubaha ibyo wakoze, twemera byose nk'impano ikomeye mu biganza byawe. Turagusabye uyu munsi uduhezagire, udutegure kugira ngo tugire ingaburo hamwe nawe. Uyifatane natwe Mwami, kugira ngo ubufatanye bube bw'ibwina kandi ari ubw'ukuri, twuzuye urukundo rwawe rw'Imana rwagaragariye i Golgota. Turagushimira kubwo amakoraniro abiri ari nyuma yacu. Mana yizigirwa, turagushimira, waratuvugishije kandi wakoreye muri twebwe. Turagushimira kubw'ibyo, atari gusa aya masaha ntazoba ayatibagiranwa gusa, ahubwo ibyo wakoze tuzobitwara natwe, tuzobijana n'igihe tuzoba tuvuye mu kwizera dushika mu kubona. Uduhezagire, udukomeze mu mpwemu yacu, mu bugingo bwacu no mu mubiri wacu. Ushimwe kandi usengwe mu izina rya Yesu. Amen. 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 Nous nous asseyons. Turicara. Vous remarquez certainement que ma voix murabona ko ijwi ryanje ntikiri ryeza, mais la parole du Seigneur, ariko ijambo ry'Umwami est tout simplement merveilleuse. ryo ni ry'ubwiza cyane. Nous avons bien le temps de nous kandi rétablir tugira de Dieu. L'important, igihe cyo gukira mu gihe icanyamukuru nuko ijambo ryayo riza, tukaryizera, tukagiramo umenyerezo, tugahezagirwa. Turasoma gusa ijambo ry'Imana. Ubwa mbere imirongo mike yo muri Yohana dukura mu gice cya 6. Hano turasoma ku murongo wa 32.
Jean 6, verset 32. yohana gatandatu mirongo itatu na kabiri Moïse ne vous a pas yesu donné le pain du ciel, arababwira ati nukuri nukuri ndababwire si mose yabahaye umutsima uvuye mu ijuru data niwe abaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru le pain de Dieu, kuko umutsima c'est w'imana celui qui descend ari umanuka uva donne la mu vie ijuru au monde. ugaha abari mu isi ubugingo Ils crièrent, Seigneur, baramubwira bati mugenzi toujours ce pain. na ntaryo uzore uduha uwo mutsima Verset 35, Jésus umurongo wa leur mirongo itatu na dit, gatanu alors, yesu arababwira ati ni jewe mutsima celui qui w'ubugingo vient à moi uza kuri jewe jamais faim. ntazosonza namba Celui qui croit en moi kandi unyizera n'aura plus ntaho jamais soif. azogira inyota namba Mais je vous l'ai dit, ariko narabibabwiye m'avez vu, yuko mwambonye vous ne croyez point. muraheza ntimwizera Tout ce que le Père me donne viendra ico data ampa cose kiranshikira kandi uwoza kuri jewe sinomuhinda na gatoya Verset 38, car umurongo wa je suis mirongo itatu descendu n'umunani du ciel kuko pour faire ntakuwe mu ijuru no gukora ibyo nigombera la volonté de celui qui ariko nazanywe no gukora ibyo uwantumye agomba Verset 39, la volonté de celui qui m'a umurongo envoyé, wa mirongo itatu c'est n'icenda kandi ico uwantumye agomba ngiki ce qu'il m'a donné. agomba yuko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo Verset 40, car c'est la volonté de mon Père umurongo wa mirongo ine que quiconque kuko iki arico data agomba voit le Fils agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo Maintenant du verset 44. ubu reka umurongo wa mirongo ine na kane Personne ne peut venir à moi s'il nta n'umwe m'a envoyé. ashobora kuza kuri jewe data yantumye atamukwegereye ressusciterai au dernier. nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo Verset 45. car umurongo wa mirongo ine na gatanu ils seront tous mu majambo y'abavugishwa n'imana handitswe ngo bose bazoba abigishijwe n'imana entendus et appris du Père viennent. uwumvise ibya data wese akabyiga aza kuri jewe Si quelqu'un mirongo ine na gatandatu si ukugira ngo hari uwabonye data celui la seule qui vient de Dieu a vu. atari uwavuye ku mana Verset uwo 47, niwe yabonye data umurongo wa mirongo ine n'indwi je vous le dis, celui nukuri qui croit nukuri a l'éternité. ndababwire uwizera afise ubugingo budashira umurongo wa mirongo ine n'umunani ni jewe mutsima w'ubugingo uwo wa mirongo ine n'icenda basokuruza banyu barira manu mu bugaragwa barapfa Verset 50, c'est ici umurongo wa mirongo itanu le pain qui descend oyo niwo mutsima umanuka uva mu ijuru ne. bw'umuntu awujyako ntapfe Verset 51, je mirongo suis itanu na rimwe vivant. ni jewe mutsima w'ubugingo mutsima muzima wamanutse uvuye mu ijuru Quelqu'un mange de ce nihagira ujya kuri uwo mutsima éternellement azohoraho ibihe bidashira que je donnerai kandi umutsima nzobaha n'umubiri wanje pour la vie du monde. utangirwa abari mu isi ngo bagire ubugingo ubwa mbere bwo Précieuse parole jusqu'ici. iri jambo ry'igiciro gushika hano umwami Déjà de l'offrande. ariko avuga ikimazi Ici, il c'umubiri wewe hano ariko atanga ibigaragaza ko ari we mutsima w'ubugingo wamanutse uva mu ijuru et il se réfère à hanyuma la parole du prophète agafatira ku ijambo qui dit ceci. ry'ubuhanuzi rivuga ngo bose bazoba abigishijwe n'imana C'est justement après cet enseignement ni nyene inyuma y'iyo nyigisho y'imana profond et pénétrant yibwina kandi inyengetera niho abantu benshi batsitariye l'ont quitté, bamuvako n'ont plus compris ce qu'il ntibari disait. bagitahura ibyo avuga Nous lisons cela à partir ibyo du turabisoma verset 60. dore ku murongo wa mirongo itandatu Plusieurs de ses disciples, Ngo, après l'avoir entendu, nuko benshi mu bigishwa biwe babyumvise baravuga est dur. bati iryo jambo riragoye Écoutez,
hari uwo ryumva akarishobora. Verset 61. Umurongo wa 31, Yesu amenye mu mutima ko abigisha biwe bidodomba ibyo, arababaza ati mbega ibyo birabatsitaje. Umurongo wa 62, none bizomera bite nimwabona umwana w'umuntu aduga aja iyo yahora bwa mbere. Umurongo wa 63, imwemu nizo zitera ubugingo, umubiri ntaco umaze, amajambo mbabwiye ni mwemu kandi n'ubugingo. Umurongo wa 65, kandi mu 34, ariko muri mwebwe hariho bamwe batizera, kuko Yesu yahereye ubwa mbere azi abatizera abari bo n'uzomugura uwo ari we. 65, kandi aravuga ati nico catumye mbabwira ko atawushobora kuza kuri jewe atabihawe na Data. Cela aussi est une parole sérieuse. Iri naryo ni jambo rikomeye. Yesu yarazi uzizera n'utazokwizera, uzovyemera n'utazovyemera, ninde azojana inzira nawe gushika ku iherezo, kandi n'uzobikora igihe gito gusa, n'uzotsitara, n'uzoguma aho, n'uzomuvako. Yarabizi, yarazi umwe wese, yarazi intango, azi n'iherezo y'umwe wese. Kubw'ubuntu bw'Imana reka tube muri abo badatsitara hagati mu nzira, batava ku mwami, badatangura kwidodomba. Gutangura kwidodomba no gutsita ibyo biba bihagije, ntibikwiye yuko tuhindukira. Ahubwo iyo utanguye kubona, ugatangura kugira ibyo ubona, ukitangura kwidodomba, aho inzira ibimaze gucibwa, aho haba hari ibitubabaza, hanyuma ugasanga ntitugikurikira umwami nk'uko twategerezwa kumukurikira. Abo bantu bashaka gushikira intego bategereza kumenya ibyo bintu. Ubwa mbere ni kwizera buri jambo ryose ry'Imana, boritahura batoritahura, ntibakwiye kubitsitarako, ntibakwiye kwidodomba ku bijanye n'ibyo. Babakwiye kuricisha mu mitima yabo imbere y'Imana, hanyuma bakarishurirwa biciye kuri mwe mu yera. Ntibikwiye yuko ubisubiramo uhindukira ukazunguruka ukavuga ngo ngiye kujana inzira yanje bwite. Utangura inzira yawe bwite uhereye aho utsitariye, aho utsitariye utangura kwidodomba, hanyuma inyuma yo kwidodomba ikintu kikaza n'igishushanyo cyaco, aho rero turazi ibice bibandanya. Ivyo bica bizana ukugarariza imbere mu mutima, ukugarariza Imana ijambo ryayo. Bakundwa, reka tugabishwe, dufate kugabishwa ku mutima, nta kwidodomba, nta gutsitara. Ntidutsitare, ntitwidodombe, ariko twizere, ntidutsitare. Abigishwa ntibatahura byose, ariko abo 12 baragiye bashika kure. Umwami yarazi n'uzomugura uwo ari we, kuko abandi bose baragiye. Ibyo bitegerezwa kuba byaba ari ibintu bibabaza. Umwami wacu, umutsima w'ubugingo wari wamanutse uva mu ijuru, ntiyari umwigisha gusa arungitswe n'Imana, ahubwo kwarugishwa kw'Imana ubwayo mu ishusho y'umuntu. Ariko nubwo biri uko, abantu baratsitara, batsitara ku byo yavuga.
aho rero batsitara ku byo bavuga. Aranditse ku murongo wa 66 kuva icyo gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma ntibaba bakijyana nawe. Umurongo wa 67 Yesu abaza bamwe 12 ati mbega namwe muragomba kwigira. Umurongo wa 38 Simoni Petero aramwishura ati tuje kwande ga mugenzi ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Natwe twarizeye tumenye yuko wewe uruwera w'Imana. Ntiyavuze ngo byose twabitahoye ngo nobyigisha abandi, yaravuze gusa kandi hano yavuze indunduro ya byose. Yavuze ngo twarizeye tumenya yuko uri wewe uruwera w'Imana. Mu yandi majambo ngo twotahura byose canke tutabitahura uko biri kose yagumye aho yarari. Akarekaho ibyavuzwe. Ntibaciye bava ku mwami, baretse ibyavuzwe nubwo batabitahuye. Reka tubikore uko natwe. Ico byo dutwara byose, ico tuba turimo cyose, nibwo buryo bwonyine bwo gushikira intumbero. Natwe turazi uwatuvugishije, kandi iyo bari abatizera aribo bamuvuye ko nta mubabaro n'umwe wari kuba ufatanije n'ibyo. Ariko ibyanditswe byera bitubwira ngo guhera ico gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma. Ibyo byabaye bibabaza. Umwami wacu uwo afise amajambo y'ubugingo budashira, uwo gusa yari umutsima utanga ubugingo uvuye mu ijuru, baramuhebye. Bari basigaranye iki? Nta kintu na kimwe. Umuhebye, umutaye, nta kintu na kimwe aba agisigaranye, kuko ibisigaye byose ntacyo bivuze atarimo. Niwe kintu nyamukuru. Hamwe nawe ibindi byose birafite icyo bimaze, ariko adahari nta kintu na kimwe gifite icyo kimaze. Nta kintu na kimwe mfise we gusa. Simba cibaza ikibazo cyo cijuru n'isi. Imana ihezagire, ituvugishe, tuvugane na Petero ati twoja kwandi. We gusa niwe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Bure turasoma mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 26 duhereye ku murongo wa 26. Matayo 26. Bariko barajya, Yesu yabira umutsima, awezagiye arawumanyagura awa abigishwa, arababwira ati nimwabire mujye, uyu ni umubiri wanje. Umurongo wa 27 yabira igikombe agishimira Imana arakibaha ati mukinywereko mwese. Umurongo wa 28 kuko iki ari amaraso yanje y'isezerano abiriye benshi ngo baharigwe ibyaha. Umurongo wa 29 ariko ndababwira yuko uhereye none ntazokongera kunywa kuri izi nzabibu ugashitsa kuri wa munsi nzosangirira namwe umutobe wazo
Père. umusha mu bwami bwa data. Ici, sur terre, hano ku isi il a tenu le souper avec les siens. yagiranye Et il ingaburo inclut déjà pour hamwe n'abiwe, hanyuma abishiramwo n'ivyariya mu ijuru. Abantu benshi ne boira plus jusqu'en haut. basoma ngo ntazosubira kunywa gushika, ariko aha turashizwemwo Il est délégué ahavuga ngo gushitsa la boirait ku munsi nzosangira namwe uwo mutobe au produit. mu bwami, afatiye kuwo muzabibu hamwe namwe. Murabibona, apana tutari kumwe, ahubwo turi kumwe. Ishimwe kandi Imana ishimagizwe. Tutarimwo nta zamugwa rishoboka, atatwebwe nta kuzimanwa mu bukwe. Tuzoba turiyo kubwo buntu. Amen. Quel privilège! Mbega amahirwe! Notre Seigneur dit ici, Umwami wacu aravuga ngo gushitsa je le fasse aho avec vous. nzosangirana namwe. Hano hariko bijanye n'umukuko wacunguwe ku giciro c'amaraso. Aravuze ngo aya niyo maraso y'isezerano rishasha La multitude. abwiriye benshi. Puis il dit, Hanyuma akavuga jusqu'à ce que ngo gushitsaho avec nzosangirana namwe uwo mutobe privilège. mu bwami bw'Imana. Mbega amahirwe! Partager Hano ku isi le souper avec lui. tugasangira ingaburo nawe agasangira natwe. Hanyuma na hariya naho Là-bas, hariya en haut, hariya rien ne pourra se faire nta kintu na kimwe kizokoreka tutarimo. Ishengero rifisemwo umugabane, est sa propriété. niwe butunzi bwiwe bwacunguwe bwaguzwe n'amaraso. tuzoba twitiranye na Aburahamu, Isaka na Yakobo turi ku meza y'umwami. tuzosangira ingaburo ikomeye Il dit, hamwe n'umwami wacu. Aravuga ngo avec vous, gushitsaho nzosangirana namwe. Haleluya, amen. heureux, Guhimbazwa no gushimwa ngo hamwe namwe mwebwe umukuko wacunguwe n'amaraso, hamwe namwe nagiranye isezerano, mwebwe natangiye ubuzima bwanje, nkamena amaraso yanje, nkabira amaraso, hamwe namwe ce repas là-bas. nzogirana namwe ingaburo, nzosangira namwe hariya. Mu gice cya 19 cyo mu byesho Yohana Il y a un verset hariho umurongo mwiza cyane. Apocalypse 19 Ibyesho Yohana verset 9. 19 umurongo w'icenda. Il me dit, écrit, bénis sont ceux Umumarayika arambarira qui sont invités atandika au festin de noces. uti hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Il me dit encore, Kandi arambarira sont là les véritables atayo paroles de Dieu. n'amajambo y'ukuri y'Imana. Je me suis donc prosterné à ses pieds pour l'adorer. Umurongo w'icumi, nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge byiwe no kumusenga. De le faire, je Arambarira atoya sigaho ndi umugurano mugenzi wawe kandi mugenzi wa bene so bafise ibyo gushingira intaye Yesu. Imana aba ariyo usenga. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Ko abashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mpwemu. C'est là aussi une parole glorieuse. Iri naryo ni ijambo ry'ubwiza. Cette parole est Iri jambo avec ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. rifatanye n'ijyabatumiwe mu mazimano y'ubukwe. Hariho abantu Le témoignage bafise igishinga nahe ca Yesu, kandi igishinga nahe ca Yesu ni mpwemu de prophétie. w'ubuhanuzi, De ni prophétie. mpwemu w'ubuhanuzi. J'espère. Ndizigira ko mutahura. Nous ne pouvons pas nous étendre sur ce sujet. Ntidushobora guteba kuri uwo mutwe ubu. Nashaka gusoma muri Bikorinto ba mbere 13 Les paroles d'institution du souper. amajambo atanguza 1 Thessaloniciens, 1 Corinthiens. Abikorinto ba mbere 11 umurongo wa 13, Chapitre 11 verset 23. umurongo wa 13. Abikorinto ba mbere 11. Car pour ma part, je l'ai reçu du Seigneur comme je vous l'ai aussi transmis. Kuko icyo nahawe n'umwami wacu
aricyo nabashikirije namwe yuko umwami yesu mu ijoro yaguzwemwo yabiriye umutsima akawushimira imana akawumanyagura akavuga ati uyo ni umubiri wanje ubatangiwe murahora mugira mutya kugira ngo kibe icibutso canje n'igikombe akigenza atyo bahejeje kurya arababwira ati iki gikombe ni isezerano risha ryo mu maraso yanje murahora mugira mutya uko muzonywako kugira mukibe icibutso canje umurongo wa 76 uko mujya uwo mutsima kandi uko munywera kuri ico gikombe muba mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza aho azozira. Le souper est un repas en mémoire ingaburo de la souffrance et de la mort de notre Seigneur. Icibutso cukubabara no gupfa k'umwami wacu yararetse umubiri wiwe urakubitwa urajanjagurwa yararetse arabambwa yamenye amaraso yiwe ivyo bibiri byari bikwiriye kuko twari dukeneye ugucungurwa k'ubugingo n'umubiri ku bugingo n'umubiri biciye ku maraso niho ibyo byose byabereye yarakubiswe kugira ngo dushobore gukira mu mubiri wacu mfata ko twese turabizera kandi yuko tudakeneye gusubiramwo kugabishwa kwatanzwe hano ngo umwe wese yirabe uko ameze hama ajye umurongo wa 28 umuntu wese yiraba ari imbere y'Imana turareka mwemo w'Imana agasesangura imitima yacu hanyuma ni byangombwa cyane yuko tutumva ikiturega imbere y'Imana gutsindishwa imbere y'Imana muno mwanya iyo bimeze uko reka ingaburo irengane nk'uyu munsi ntiturendere kumenya ngo abantu bavuga iki ngo umushiki wanje cyangwa aza kwiyumvira iki uyu munsi turashaka kubaza mbega Imana ivuga iki kuri ibi turi imbere y'inyonga z'Imana uguca urubanza kw'abantu kubasubirako urubanza rw'Imana rwo rugena mu jambo ryatanguje twasomye ko twatsindanishirijwe n'ukwizera umwe wese rero niyigenzure yibaze uko ameze hanyuma ajye umutsima anywe no ku muvinyo nko kwibutsa si ibyo gusa ahubwo nko kwemeza biva mu bwira bw'imitima yacu yuko twamaze kwemera mu kwizera ibyabaye igorogota ku bwacu mu wese giti ciwe kandi yuko hano tubifata mwino shusho y'umukate hamwe n'umuvinyo kugira ngo twemeze ibyabaye hariya hamwe n'umubiri wiwe n'amaraso yewe yuko twabyemeye mu kwizera. Agace ka kabiri kajyanye no koza ibirenge. Birashoboka ko biba ari bishasha kuri bamwe kandi mushobora kunyizera na jewe byari bishasha kuri jewe nabyumva ku nshuro ya mbere ntibyari bishasha kuri jewe igihe nabyumva ku nshuro ya kabiri nari namaze kubimenya jewe ubwanje aho nabigiramwo umugabane mu kozanya ibirenge narabivuze hano nk'inshuro zibiri cyangwa zitatu mu myaka. Murazi ko nagize amahirwe akomeye yo kuba hamwe na Mwenda Branham igihe yari akiriho hanyuma nagiranye naje iyo ngaburo ndi kumwe nawe hariya mikoraniro
à mon grand étonnement, mu gutangara kwanje gukomeye lieu après ukozanya ibirenge le souper. byabaye inyuma y'ingaburo. Je ne m'y reka mvugishe ukore ibyo sibyo nari niteze, j'ai accepté ce ariko de Dieu. nemeye ibyo uko nk'ibivuye ku Mana, Je ne l'ai plus remis en question. kandi sinasubiye kubikekeranya guhera icyo gihe. Je n'ai plus remis en question depuis. sinigeze nsubira kubikekeranya. yaravuze ijambo kurende, Imposé 3 ordonnances aravuga ngo Imana yategetse ibintu bitatu ishengero: umubatizo, ingaburo yera no kozanya ibirenge. Ibyo bitatu ngo dutegerezwa kubyubaha tukabyitondera. Nous avons donc commencé aho rero guhera ubwo twatanguye kubikora hamwe n'ingaburo, naho après le souper. nyuma y'ingaburo twagira ukozanya ibirenge. ariko iminsi yose ndavuga, nimba ariho umuntu Classé, adashobora gutondeka byose neza akibibona ubwa mbere, pas besoin de le classer. ntimukeneye kubitondeka, mwebwe nimwitondeke gusa. nibyo La parole de Dieu est ijambo ry'Imana riratondetswe. Hariho abantu benshi baba bashaka gutondeka ijambo. Je ne vois pas pourquoi. simbona impamvu. Ijambo rero mbega ntiriri muri gahunda, N'était pas déjà classé. mbega ntiritondetse. dutegerezwa kureka tugashyirwa muri gahunda, tukareka tugatondekwa nk'uko ijambo riri. aho rero gahunda y'Imana biri ngaho. amen. nuko Je suis content. ndanezerwa yuko amen ikurikiye. S'il l'amène ne veut pas. iyo amen itaza, umwami ari kubabara. twumvise amajambo y'ukuri y'Imana, kandi nta kintu kimwe twongeye ko, nta na kimwe twakuye ko. ubu rero kuri abo ubu bagiye ku nshuro ya mbere bagiye kugira umugabane kozanya ibirenge, Jugez d'abord. ni Après que je vous ai lu la parole. muze kubicira urubanza inyuma y'uko nasomye yuko nasomye ijambo ry'Imana. bitagenze uko biba bitagenze neza. reka nsome ijambo ry'Imana hanyuma murabicira urubanza. ntimuce urubanza ijambo ry'Imana, ahubwo mwebwe mwicira urubanza ubwanyu. ndabivuze mu buryo bwumvikana. niba ijambo ry'Imana risomwe si kugira ngo muricire urubanza iryo jambo ry'Imana, ibyo birakaba kure, biragahera. oya, ahubwo mwebwe ni mwishire mu rubanza, mwebwe imbere y'iryo jambo ry'Imana, aho byose bimaze kugenda neza. nta rero hari umuntu umwe gusa umwe afite ijambo, ni Imana gusa. abasigaye nabo barumviriza bagakora nk'uko ryavuze. hariyo abantu benshi biha urubanza imbere, baca urubanza ku ijambo ry'Imana. byose biba bisa nk'aho menga biba bisa neza, ariko ntibiba bisa neza nk'uko biba bimeze. dutegereza twese ngo guca bugufi munsi y'urubanza rw'ijambo ry'Imana. dutegerezwa kubona ko Imana ari nyakuri mu bintu byose, ntidutsitare ngo twidodombe hanyuma ngo tuve ku ijambo ry'Imana ngo tugende. abantu bose bashobora kubikora, ariko abantu bose ntibabikora. ushaka gukizwa ahagarara ku ijambo ry'umwami. ubu rero nshaka kubasomera imvugo y'umwami muri Yohana 13 ku murongo w'indwi. Jean 13, Yohana 13 umurongo w'indwi. Jésus lui répondit en disant, Yesu aramwishura ati, icyo jewe ndiko ndakora wewe nturi bukimenye ubu. peut-être que je devrais lire à cause reka qui peuvent pas comme ça tout de suite trouver le ku bantu badahita babona uwo murongo, reka nsome. reka ntangure n'umurongo wa 5 abantu badashobora guhita babyugura ngo bahabone. Après cela, il versa de l'eau dans le araheza asuka amazi mu bubehe, atangura koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza icambazo akenyeje. nuko ashika kuri Simoni Petero, nawe aramubaza ati, mugenzi, ni wowe unyoza ibirenge? umurongo w'indwi. Yesu aramwishura ati, cyo jewe ndiko ndakora wowe nturi bukimenye ubu, ariko uzokimenya hanyuma. Petero aramubwira ati, ntaho uzokwigira unyoza ibirenge gushitsa ibihe byose. Yesu aramwishura ati, ntakoza ntaho
tuzoba duhuriye. Simon Pierre lui Umurongo dit, w'icenda, Seigneur, Simoni alors, Petero aramubwira ati mugenzi ntugarukirize ku birenge gusa ariko ushikane no ku maboko no ku mutwe. verset 10, Jésus lui Yesu répondit, aramubwira celui qui est baigné ati uwari pas besoin yiyuhagiye d'autre chose nta kindi agomba atari koga ibirenge pur de tout son kuko corps. aba akeye umubiri wose. Namwe murakeye ariko si mwese, Car il connaissait bien celui kuko yari azi uzomugura uwo ari we. Ico catumye avuga ati ntimukeye mwese. Nuko ahereje kuboza ibirenge yabira umutamana wiwe yongera kwicara Il leur dit, arababaza comprenez-vous ce que j'ai fait? ati mbega muramenye ico mbagiriye. Verset 13. Umurongo wa cumi na gatatu, moi en disant maître et seigneur. Et munyita mwigisha na shobuja kandi mubivugako vraiment. kuko ariko ndi. Verset 14. Umurongo wa cumi na kane, Le seigneur et le nuko maître, rero ko jewe mbogeje ibirenge n'ishobuja n'umwigisha, vous aussi vous êtes tenus namwe mukwiye kozanya ibirenge. Umurongo wa cumi na gatanu, koko mbahaye akarorero fassiez comme je vous ai fait. kugira ngo nkuko jewe mbagiriye abe ariko namwe mugira. Je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Nukuri ndababwire, umushumba ntaruta shebuja kandi n'intumwa ntiruta uwayitumye. Verset 17. Umurongo wa cumi n'indwi, Si vous savez cela, béni êtes-vous, nimwamenya ibyo vous le muzoba muhiriwe nimwabikora. en particulier ce verset 14. Cyane cyane uyu murongo wa cumi na kane, Si donc moi le Seigneur et le maître, nuko rero ko jewe mbogeje ibirenge ndishobuja n'umwigisha, namwe mukwiye kozanya ibirenge. je voudrais m'épargner, Nagomba épargner de kwirinda mentionner ce que namwe les gens disent. ndabarinde ibyo abantu bavuga ku bijanye n'ibi, Nous ne kuko voulons pas perdre ntidushaka notre cela. gutakaza umwanya hamwe Nous sommes n'ibyo. devenus indifférents Twebwe à ce que les gens twabaye abatitayeho iby'abantu bavuga, uburyo basobanura ijambo kugira ngo barice ku ruhande. pas notre affaire. Ibyo si byacu. Tâche. Igikorwa cyacu kijanye no gukora ibyo umwami wacu na shobuja wacu yavuze. Niba Yesu Kristo atabaye umukiza gusa ariko yabaye n'umwami akaba shobuja, bigaragarize mu bikorwa ko wubaha ibyo yavuze kandi yategetse. Rero nimba ngo ndi umwami kandi ndi shobuja, kuko byose ni kwari ni umwami kandi ni databuja, yabitubwiye kandi yabitweretse. Ibyo twari babiri ku buryo bw'uko ntitwagumye mu kutamenya. Dushimire Imana ku bw'ibyo n'ibyo nabyo. Kuri iryo jambo, ni kuri iryo jambo niho tugiye guherahereza. Turahaguruka dusengere hamwe. Data uri mu ijuru, turagushimira kubw'ubuntu bwawe n'ubwizigwa bwawe, no kubwo aya mahirwe uduhaye mwami. Ntidushobora kugushimira nk'uko bikwiye, ariko turagushimira ko dushoboye kubwo akarorero, icyitegererezo waduhaye. Ni wewe wari kumwe n'abo bagukikije, bari kumwe nawe, abo bihanganye hamwe nawe, abagendanye nawe mwami, ni hamwe nabo, niyo bo wagiranye nabo ingaburo. Ubikora uko nyene hamwe natwe uyu munsi, uduhe ubuntu bwawe bwo kwigira kuri wewe ku byo dukora, kuko wabaye icitegererezo kandi wadutegetse kubikora.
nous te prions donc, turagusabye rero mwami nk'uko iteko ryawe ijambo ryawe bere nk'uko wafashe umukate ukawumbanyura turagusabye ngo uwezagire mu gihe tugiye kuwugabura kubwo ubwiza n'ishimwe bw'izina ryawe amen.